Mwese ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Muntu wese aramutse mugenzi we bicaranye ati Imana yo mwijuru yarakoze kukunzigamirira agahezagirwa. Subiramwo ubimubwira umuraba. Amen. Mbega Imana yatuzigamye yarakoze cyane iragahezagirwa naho ari yiduhezagira. Nuko rero turashimiye Imana yaduhaye igitondo ciza ngo tukibemwo tumeze ukunyene tumeze. Kandi ndashimiye na bavyeyi bacu Imana yaciyemwo bakampuye umwanya wo guhagarara imbere y'ishengero. Nabo nyene ndabashimiye, Imana yo mwijuru ibahezagire. Hanyuma rero abavukanyi bo muri Kristo Yesu b'imurambi hamwe na madamu barantumanye indamukanyo, muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero tugomba dusangire amajambo y'Imana yanditswe muri iki gitabo cyo guharura mu gice ca 12, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Nambi Imana ikwemera ninde yo gutera ubwoba? Nambi Imana ikwemera ninde yo gutera ubwoba? 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 Nimba Imana ikwemera ninde yo gutera ubwoba? Ninde yo gutera ubwoba? Muririmbyi ninde yo gutera ubwoba? Mukozi ninde yo gutera ubwoba? Sengero ninde yo batera ubwoba? Ninde yo gutera ubwoba? Ongera ubarire mugenza we, sanga Imana ikwemera ntawo gutera ubwoba. Guharura 12 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8 havuga ngo Miriyamu na Aroni bagirira Mose iki? Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye. N'aya majambo numvise mu mutima ko twosangira muri kino gitondo cy'uyu munsi. Muri aya majambo tugomba tuvugane kuri iri jambo rivuga ngo icaha c'ishari. Barira mugenza we mwicaranye atuze wirinde mwene data kugira ishari. Ko mubivuze bukebuke subiramwo. Mwese ntihaze hagira uwo muri twebwe agirira ishari mugenzi we. Icaha c'ishari. Ishari ni icaha kuri bamwe bamwe, ariko ku bandi si icaha. Kandi iki caha c'ishari
nta caha kiba ciza, ibyaha byose ni bibi. Icaha c'ishari ni kibi, ni kibi, ni kibi. Narakwirikiranye cane ndinjira nsanga abantu benshi baragira ishari, kandi nsanga mu vy'abantu bagirirwa ko ishari nivyo bisangamwo ubwabo Imana yabategekanirije, Imana yabahaye, hanyuma umuntu akazoza aravyisangamwo buke buke, hanyuma ivyo nyene ugasanga umuntu ariko arabigirirwamwo ishari. Imana idufashe, Imana nidufashe. Ishari rero rirashobora kuba mu bantu bavukana basangiye abavyeyi, abahungu n'abakobwa bavukana basangiye abavyeyi bagagiriranira ishari, umwe akabuku canke akabuwu, abantu bakamugirira ishari kandi bavukana. Naho dusangira abavyeyi, imigisha irashobora kutangana, sivyo? None ukansumvya umugisha, jewe ndi imfura nawe uri umuhererezi, kuko niko Imana yagutegekanirije, uvyisangamwo. Iyo bimeze gutyo rero, Satani agacaca mubo muvukana bakakugirira ishari, kumenga ivyo bintu urimwo ugezemwo ntiwari ubibereye, vyari bibereye bene. Harya umuntu w'ishari nuko aba ameze, uwo mugisha ntiwari uwubereye, nije nari ndawubereye, niko ishari riba rimeze harya. Yesu adufashe. Reka ndabatwenze gatoya. Ejo twari duhagaze hajya n'uwundi mupastori hajya, abana nta shari bagira hajya. Shari rikunda kuba muri twebwe dukuze, ariko kandi no mu bana hari igihe bishika bagashari, bahagirira ishari bonyene. Ufise abana b'ishari, ugura ibirato ari 8, ugura ibirato 8 nyene, kuko ukihenda ukagurira umwe ko bafise ishari, basha n'ingorane muri urwo rugo. Imana idufashe. Hama abo bana baca baraza baraturamutsa, kandi baraza ubwenge, abo bari bafise intumbero twebwe tutazi. Teje kubaramutsa ngo musa neza, ngo muri beza, ngo muraberewe. Baca barinjira, mbona bariko baratoragura ivyo vyamwa biri ngaho, ngo bagatora bameze nk'inuma, batora mbona beraguza gutyo. Baratora bari bafise ibintu bashiramwo, barashikana hariya. Sinige rero Selemana babonye. Nabo nyene baramuzi. Baca bariruka, basise hajya ku muryango, umwe yari afise byinshi, bica birasanzare hajya nyene mu muryango. Aca ariruka. Nanca ndagira ikigongwe, Selemana nshikenda mugati ko birutse, reka baze bavyandure bagende, mugabo bihanize ntibazosubire. Selemana ataha barononye ibintu, baza batera ibintu bigaca bigwa ku modoka. Sawa, reka tora gende. Ati ngutore, we karadukubita. Ati ngutore namubari. Baraza gatora, yongera arapakira isashe yari afise nini yuzu. Hama ngurakoze, Imana iguhezagire, ngwiguha imodoka. Yesu ashimwe. Nanza ati murakoze. Baca bagenda bajaniyo, barabana benshi,
harimwo n'abambaye kwa kundi. Sawa, amareje ncanguma mpagaze aho, ngize ngo nsohokere urya muryango, ndabona bongeye baragaruka. Baca abantonda ko bose baranzunguruka, ngo twavuze ngo iki? Mwavuze ngo Imana ngo impezagire impa imodoka. Ndamona uwukuze muri bose ararungurutse ngaha, ngo Imana ngo iguheze irya modoka zose. Ngo twari tuvyibagiye. Nanze ati murakoze Imana ibahezagire, baca baragenda. Nzande yumvira nonaho umuntu akuze yo kwipfuriza ngo izo modoka zose zirakabizi wawe. Imana idufashe. Aba bantu Miriyamu, Aroni na Mose bapfaniki baravukana, bari mu gikorwa c'Imana nk'uko turi mu gikorwa c'Imana. Mugabo Imana ibona byose kandi ikabona hose, ikabona mu mutima wa Mose ingene hameze, ikongera ikabona mu mutima wa Miriyamu n'uwa Aroni iriyo. Hanyuma Imana igahezagira Mose. Umunsi kanaka Mose akavugishwa. Ba bantu b'ishari ntibaryoherwe. Bibiliya ivuga ngo ibibogaboga mu mutima w'umuntu n'ivyakanwa kagirane barabigumana. Kuwa mbere arahezagirwa, kuwa kabiri arahezagirwa, no kuwa gatatu, no kuwa Mungu. Hanyuma kuwa mbere yongera arahezagirwa. Ibiri mu mitima yabo ryashari rero rirasheruka. None karashize ingani Mose ahezagirwe kuva kuwa mbere no kugeza no kuwa Mungu, nirindi yinga yongera asubire twoho kuki? Imana ntiyotuvugisha. Ivyo umuvugisha twebwe tutuvugishwa nibiki? Bakunda kuvuga ngo nyene kuki. Imana yibereye mu ijuru twayumvise ngo igirane irabyumva. Ndakunda Imana ntirenganya. Ndakunda Imana irarenganura uwurenganijwe. Barira mugenza wati sanga wararenganijwe izokurenganura. Zijya manza zose zaciwe nabi izozisubiramwo. Zijya manza zose twaciye izozisubiramwo. Abo twarenganije barenganure. Abakurenganije izokurenganura. Kuko ntirenganya ntica urwankunzi nta n'igiturirya. Ko yavyumvise rero igomba ikura agasuzuguro kurinde. Mose, Aroni, Miriyamu, mwese imbere yanje munyaruke. Bose baritora baragenda. Bibiliya ivuga ngo Imana ikihagarara ku ihema ry'ibonaniro, kimanzira reka Mose. Kivuga kuri Miriyamu na Aroni, mwebwe nshatse ko ndabavugisha, nobavugisha nciye mu ndoto. Muriko muravyumva? Ibyo byose yabivuga Mose yumva. Uyu Mose ayoboka mu rugo rwanje hose. Ndayo yabwiye sanga mutari mubizi. Ako nakongeretse ko niyumviye. Bibiliya ntavyivuga. Muravyumva? Yego. Ikindi abarusha uyu Mose, jewe turavugana
mfoboye akanywa ku kandi atari mu migani. Singene bari bifashe muri uyo mwanya, acara bazinjibura. Mbehoho uwababwiye kubahuka kunegura umusavyi wanje ninde yababwiye? Bibiliya ntivuga inyishu. Imana idufashe, Imana nidufashe. Ninde yakubariye kubahuka kunegura uwo nyene Imana yahezagiye? Eka ntumuhambya. Nahari umukobwa mutoya ntumuhambya, kuko uko nyene ameze siwe yavyigize, ni Imana yabimugize. Kubera iki wubahutse kumunegura? Kubera iki wubahutse kumusharikira yironkeye urugo? Ega ntacu umuntu atazira. Satani yamafisi ivyahagazeko. Imana idufashe. Satani ni mubi. Jewe umunsi umwe ndi mwarimu wacu, navuye ku rusengero bambariye ngo hari imodoka itembagariye hafi y'iwacu. Bene bijya imodoka binene binene bifise ibikontineri bijya vy'ibiti, ngo nto bivuga murabibona, cyari gipakiye inkwi. Amayero nca ndaseruka aho catembagariye, mbona komvayeri yaravye aryamye agaramye hari mu buvura, asa n'uwapfuye, ntari umubabaye. Shoferi ntawari, siho yari. Ndarabuku imvura iri kuragwa, nta no gukubita ingohe, mugabo ndabona ko ataracikana. Ndahamagara abantu ati ngo mumfashe dutarikiriye umuntu kwa muganga. Bose bahaguma bandabuku bamwe bamwe. Abandi baciye bagenda kuri ya modoka baratobora, bariko baravoma igitoro. Bari bamaze kuzuza ibibido 5. Ndabahamagara temwe ngo dutarikuye umuntu tumutware kwa muganga. Baguma bavoma igitoro nk'Imana. Nzamona harasokorotse nk'abasoda nka 3. Ndababwira ati bashingana, mpamagarira bajya abantu bamfashe dutwara uyu muntu kwa muganga. Abasoda baca barabikora, ndagenda mbarira abo bantu bariko baravoma igitoro ati ico gitoro mwagihawe nani? Hasoni. Aho nabahamagare ngo muzo nisimikizerera abo basoda. Aho nabahamagare ngo twara umuntu kwa muganga mukanga, ico gitoro mwagihawe nani? Baca baragira ubwoba. Ntafata ibintu byose by'iyo modoka na kontake n'amabateri yo byari byasanzariye, ayo mabido yose ndegeranya nshira ahantu, tarondera ibintu byitwa uburoro, bijya bintu by'igitoki, inzimba z'igitoki zahaboze. Ndagenda ndazibira aho batoboye igitoro nticongere kuva. Mfata mbarira abantu twari ibi bintu byose mu bitwari muhiri wanje. Ndiko muravyumva. Ndabatege twara byose mutwari wanje. Baratwara no muhira. Ntanshiraho umunyezamu, umuntu nyene imodoka nawe narinzi. Ndiko muravyumva. Ndataha. Cyo nashatse kuvuga abantu bishari ntacu utazira. Ubundi munsi nza numva umuntu ambari yatewe ngo uragenda buke buke. Tikubereke ngo bajya abantu wabujije kuvoma igitoro, ngo nasanze bariko baravuga nabi, ngo bavuze bati rujya rugabo yaba kwanywa inzoga tworuhaye isumu. Watubuze igitoro, imodoka yari yase wiwe. Imana idufashe. Bangiriye iki? Bangiriye iki? Mvuze nk'umukirisu, niri zuba nyene iyo modoka ntawenzi, na nyene ntanzi. N'umunsi aza kuyitora
je nari nibereye ku rusengero, yatumye umuntu bamubariye, nanze ntantuma uwundi ati genda muhira ibintu byose byiwiwe abamuzanire atora gende. Iri zuba ntawenze, mugabo urumva ivyo bintu nagoma ndabizire kubera abantu bameze ngwiki bishari. Imana nidufashe, Imana nidufashe, Imana nidufashe. Ninde yakubariye kubahuka kugirira ishari umuntu Imana yahezagiza akamodoka? Ninde yakubariye kubahuka kugirira ishari umuntu Imana yahezagize inzu? Ninde yakubariye kubahuka kugirira ishari umuntu Imana yahezagiza akazi? Ndafise umukirisi Imana yahaye akazi atasavye, n'umwigisha yibereye aho mu gikorwa c'Imana, yagiye yumva ngo uraza utora ikete y'akazi, n'umwigisha. Abasavye n'ubu ntibararonka inyishu. Abanyeshari ngo mbe basa ngo byagenze gute, baragira amaperereza abanyeshari. Ngo mbe basa ngo ninde yamuserukiye? None we bagiye mu ijuru ko hari Imana iserukira abantu? Abanyeshari ibyo ntavyo bazi. Mu ijuru hari Imana iseruka igashika abantu badashika. Vuge muti amen. Ko yateguye ico uzoba izoshikaho ntashobora gushika. Nkunda kuremesha abavuga butumwa banje, kora mutuze musize umutima mu nda. Hari abantu bakora ngo jewe nararenganijwe. Nta ukurenganya. Ndababwira ati jewe nitambitse imbere bihora bishika ugasanga twebwe nk'abarongozi canke aba bantu twagiriwe ubuntu canke abantu bafise akazi ngo ntuzoncana umutaro. Urazoyumvira mugabo ntushire mu mutima. Sinzogucana umutaro. Ongo yako. Imana yarateguye nzowucamo. Muriko muravyumva? Murambwira bavuga butumwa banza ati nitambitse imbere y'ivyo Imana yakuvuzeko uzosigarura biba yantwaye umudaridari. Uko niko Imana ndayizi. Muriko muravyumva? Uzosigarura kiba jewe ntakiri ngahi murambi sinzi izoba yandaruriye. Kora utuze usize umutima mu nda, Imana ntirenganya. Harenganya abantu, naho nyene kazokurenganura igihe cavyo kigeze di. Imana idufashe. Dusome mu gitabo c'Itanguriro icaha c'ishari, Itanguriro 4 ku murongo wa 2. Havuga ngo ivya Kayini na Abeli. Asubiza akavyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini nawe aba umuremyi. Igihe kiragera, Kayini azana ishikanwa ku vyeze mu murima ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana izavutse ubwa mbere zo mu busho bw'intungwa ziwe n'ibinure vyazo. Uhoraho ashima Abeli n'ishikanwa ryiwe, ariko ntiyashima Kayini n'ishikanwa ryiwe. Maze Kayini agira nte? Abafise Bibiliya araraka cane, mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati nigiki gikurakije kandi nigiki gitumye wijiriwe mu maso? Wokora neza ntiwokwemerwa. Imana idufashe, Imana nidufashe. Mu bikorwa vy'Imana, mu mirimo ya misi yose umuntu asanzwe akora, harabamwo ishari, aho umuntu wese agenda afise abamusharikira. Sindiko ndagutera umutima mubi mugabo.
mugabo abanyeshari babaho ku kintu kinini no kuri gito bakabaho. Imana idufashe. Imana nidufashe. Muri korale abaririmbyi barasharikiranira. Yego oya. Abakontagiti ishavurira isharirira abayo. Birashoboka. Mu bakozi b'Imana isharirira abayo. Mwishengera ishariri kabayo. Mu banyeshure ishariri kabayo. Hariya mu ishure muri aya mashure y'ubwenge. Banyeshuri bakagiriranira ishari. Kandi ishure murazi kwigoye. Iragoye mugabo hari uwo yorohera akava mu wa mbere akarinda heza kaminuza atadubuye na rimwe. Ivyo birabaho. Ishariri gacariza rero ngo nyene kuki. Niga mu wa gatandatu hari umunyeshure twigana yava Igihondi. Imana yari yamuhaye ingabire. Mwigisha ariko arandika ifindo atarayiheza waza wumva yogora mu ishuri atubwira mubwira futeje nahejeje gukora hajya. Avuze ati kore mukanya isase aragiye kudepoza urupapuro. Waca mwishu naho ishuri gumye waca mwishuri arengana. Abanyeshari bumvise ngo yahejeje ishure ngo umwana wejo. None bakubwiye ngo izoheje waryari. Ko yamuhezagiye arayiheza byanka bikunda. Abanyeshari bagomba ko abana b'abandi batoheza amashuri. Bagomba ko hoheza biwabo. Byo navyo ntibikunda mugabo. Iwacu hari umuntu w'ishari nta wenzi mugabo. Mugo namuboneye mu vyakora. Umunyeshure yiga mu mwaka w'icenda umunsi umwe mu makaye yari afise yasanze ikaye imwe atayo mu gatondo. Arondera mu makaye yose asanga ikaye ikigwa kanaka ntayo. Caragenda ku ishuri. Mu kindi gitondo c'uwundi munsi avyutse asanga nyakaye iri mu zindi kaye. Asanga impapuro zose zanditse ko ivyigwa yari yamaze kwandika nta na rumwe ruriyo. Ziratabuye zose. Aravye neza hirya asanga handitse ngo mbega aho wipanga ngo uri kuriga abana banje bicaye wiga ngo ushike kuke. Wono umuntu wiki wishari. Inyuma y'ayo majambo nagiyemo nabanzanira ayo makaye n'ayo majambo ndaraba tigenda mwihangano ushishikare kwiga ushishikare gusenga. Inyuma yaho bonengera baraza mu kindi gitondo bambarira tega amakaye yose twayabuze. Kaye zose isazirayonga. Tigenda mwihangane dushishikare gusenga. Dema abakozi b'Imana ni hatari. Mu kindi gitondo c'uwundi munsi bavyutse basanga ikaye zose zagarutse. Nzanamenya teke gisagara kirimwe ishari. Uyu n'umuntu w'ishari yakoze ibibiri. Nariko ndavuga rero ati umuvyeyi w'ishari agomba ko abana biwe aribo baheze ishure gusa aba bandi bayacire hagati. Ntibikunda ivyo n'ivy'iwawe. Abantu b'ishari bagomba ko ivyaba ari vyo vyotera bija imbere gusa. Ariko ntibikunda n'ivy'abandi reka bitere bija imbere kuko imigisha si uyitanga.
nyene imigisha ntanzigagira. Amen. Amen. Nyene imigisha ntanzigagira. Ico ndamuzi ko n'abatamwemera arabahezagira. Murabyumva neza. Ahimvura abagororotsi n'abanyakibi. Umunyeshari yaba ariyo yaganze imvura. Yo. Ndakunda Imana iraza ubwenge. Yafashe ibintu by'ingirakamaro gusumba ibindi irabigera. Jewe ikimpa kugera ivyo mpambya buke buke. Na wewe ivy'ingirakamaro biri hejuru y'ibindi byose kuko izi kwa abantu ingene bameze. Bicira vyigumiriza. Ti hamwe imvura noyihantuze. Hariho ingo nyinshi, hariho amazone menshi, hariho intara nyinshi, imvura itohonyoyemwo. Kuko abantu barafise ishari. Izuba ikirarijera. Ndazi ko hariho abantu b'imitima mibi. Ndabahaye kugera izuba. Hari ahantu hoya amarijoro gusa. Reka ndarigumye. Twese ababi n'abeza buragoroba tukaza mu bitanda tukirenza kwa amashuka. Mugabo Imana itagira ishari hose burije. Mubakizwa no mutarabakizwa bukira bose bagaca baryama. Mu gatondo umutwenzi ugatambika mubakizwa n'abatarabakizwa hagaca habona. Aho bunyene mubona hameze uku mubakizwa harabona no mu batarabakizwa hameze uku nyene. Vuge muti amen. Imana nta shari. Na wewe ntukwiye kugira ishari. Reka mwene se atere imbere nk'umuzinga. Reka abana biwe bige baheze. Ubiryohererwe. Reka ntuzatunge atunganirwe. Niyatunga agatunganirwa nawe uzoshikirwa. Ega harya umuntu atunze ntaba yitungiye. None izo modoka twirirwa turagendamwo nizo twagutse. Zemva kuronka amahera gusa nza nipakiza muyo ngomba sivyo none. None mfise inzigo none wo kwipakiza muyahe. Ko ntafise amababa novuye murambe nkaguruka nkashika ngaha ku ntahangwa. Reka abantu batunge. Amen amen amen. Igisagara kirimwe abantu bishari ntigitera imbere. Abantu batera imbere abanyeshari bagaca babagirira inzigo ico gisagara barakivamwo bagaca baza guteza imbere ikindi gisagara kirimwe abantu bafise imitima myiza. Ico gisagara kigatera imbere amazi amamodoka menshi gisagara kigasigara kiyagayaga. Kirimwe abanyeshari kigasigara ari nk'umusaka. Umuntu akagwara bakabura n'akamodoka kamutwara kwa muganga. Umuntu akagwara akabura hagurana amahera kuko abayafise barirutse. Barayirukanye aho abantu bafise imitima myiza bari. Aho abantu bayabona bayafise bakagira umutima mwiza tujya mu Imana imuhezagira ari n'amahera. Amen amen. Umuntu w'umutima mubi nawe yabohonye avuga byinshi ntovugira ngaho. Imana idufashe. Imana nidufashe. Kayini na Abeli umwe wese yarafise uko yahezagiwe. Amen amen. Bibiliya yavuze ngo igihe kiragera cyo gutanga uko bategerezwa gutanga. Abantu bishari bapfa uko bakoze. Muriko muravyumva? Abantu bishari amajambo yabo arahiritse. Muzobumva ati wa muhungu wa naka yarongoye. Abanyeshari ngo none ntiyarongoye uko abandi barongora. Nihejeje ishuri uko abandi bayaheza. Naka yabyaye ako kana. Muriko muravyumva? Barankunda kubona abamama baryohererwa twana sivyo none.
yavyaye iki? Ababibonye bagaca bagenda baranda iyo nkuru ati basha mukanaka yavyaye ako kana tiyo Mana yo mwijuru nyene ntasa arafise yakanezererewe yakaravye hari abagasomagura tewe duduwe hama gaca agenda arabivuga ko nyene vyamuryoheye sivyo none. Ariko arabibwira rero abantu bafise ishari tinakaravye ako kana ati karabumbabumbwe neza basha ngo naravye ngo gafise utunwa nkase ngo nyina Musa umunyeshari ngo urabuze ivyumbarira ngo none yavyaye Yesu. Kayini azana ivyo akuye mu ndimiro nayo icasabwa ngo cari kimaze kiva amaraso. Abantu b'ishari bapfa uko bakoze bapfa ivyo bazanye ikigira 10 kidashitse bagitangana umutima mubi barakitwitirira ara baravuga ngo bashire barye bavyibuhe. Umva rero ntibagomba ko tuvyibuha abo bantu. Tuzovyibuha yaraduhezagiye. Amen. Nawe uzovyibuha yaraguhezagiye kandi ntazokubuza kuvyibuha. Muriko muravyumva? Ntazonakubuza kutunga, ntazokubuza kugenda iyo wateguriwe kugenda. Ngo nuko yavuze uko uzutinye ikivuza Imana. Amen. Abantu n'abantu, Imana ni Imana. Bazanye Imana igera imitima ku munzane ikiraraba Abeli iti koko Imana iguhezagiye ndaguhezagiye ndabishimye vyuzanye. Abeli Kayini agirane aravyumva. Uriko muravyumva? Abantu b'ishari ntibagomba kumva mwari mavuze ati ntuze Imana imuhezagire. Oya ngo kuko yakoze neza. Muriko muravyumva? Ishari ricariraza muri Kayini. Babande tendabe ko azontarukana umutaro. Kandi umuntu w'ishari, ishari rimwe ubwicanyi. Aha abantu benshi ntibica ngo bakoresha ibintu vyica mugabo baricisha ururimi. Iyo wibereye mu kavutano kawe Imana yaguhezagiye ngo karibabura. Nawe wihezagire uri kurigira neza uko usanzwe ugenda ngo n'ingendo yahinduye ishari gusa. Imana idufashe. Imana nidufashe. Bahejeje ingo dutembere mwene data. Abeli karaberekera n'umutima mwiza katazi ibiri murinde Kayini. Muntu w'ishari naho usembagura wapi? Muntu w'ishari biryoshe biramubihira. Muntu w'ishari ntasinzira. Muntu w'ishari ntagira akayabagu. Ngo bashitse mu gahinga biribwa ngo acamugurukirako agirane. Imana idufashe. Imana nidufashe. Nagomba ndakuburire muntu ugendana ishari. Reka ishari nta nyungu nta n'umutahe birimo. Kandi uwusharikira ntumuhamvya. Azoguma atera aje imbere kuko Imana yaramuhezagiye. Muriko muravyumva? Murashobora kuba mubangikanije aho adandariza nawe aho udandariza. Reka ko Imana yamuhezagiye rindira igihe cawe ne cagera nawe uzoshikirwa. Uburandura ayo make ni Imana ibona ko mukwiranye. Uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Ntuzi ivyejo. Ejo hari igihe bizohinduka nawe ukaronka vyinshi. Amen.
ko hataragera bumbwa n'uwo mugisha wawe, ureke ntuze nawe aba aribera muri ivyo. Kinezera gisumba ivyo vyose. Baririmbye mwagize neza, aha turatembera gusa. Amen. Hajya nabikwirikiranye cyane, aha twese aha mukanya tuhava tugenda, aba bose tuhava tugenda, hasigara baha gusa. Murabyumva, twese turagenda turi ingenzi. Mugabo ikinezera aho tuzoba, mugabo batagira ishari, aho tuzoba ni mwijuru, kandi nitwahashika tuzohaba nyakuhaba, tutakihava. Vuge muti amen. Aha turataha, Yesu agitevye tuzosubira tugaruke, nukuzunguruka gusa. Mugabo nitwataha iwacu bizoba biheze. Reka ishari, reka inzigo, nta nyungu nta n'umutahe. Reka mwene so nimbura umunyeshure kw'Imana yamugize uko, mureka ateraje imbere. Nawe senga Imana, Imana iratanga ubwenge. Yarabuhaye Saduraka na ba Meshaki, Bibiliya ivuga ngo baca baba insorongozi mu vy'ubwenge. Muramona abakirisu banze baza ati jewe hari ivyigwa bingora, nagomba mu nsengere. None si uko nyene, Imana itanga ubwenge bigaca bigenda neza. Tugomba dusenga Imana, dusengera umuntu yumva ati aha jewe ishari ryaramfashe. Wewe urazi ivyo washarikiyemwo abandi. Umuntu yumva ataha ndatsindwa, naze tumufashe gusenga. Naya majambo Imana yashimye ko dusangira. Mwese muyumvise, Imana ibahezagire. Ninde twosengera? Navuze ati icaha c'ishari ni icaha kuri bamwe, ku bandi si icaha. Umuntu yumva ko yasharikiye uwundi, kandi si ivyo. Ikintu cyose wumva ari kibi cyo kubuza kwinjira mu ijuru, kizane kive mu mutima wawe. Amen, amen. Kizane kive mu mutima wawe, hanyuma ntikizokubuze kwinjira mu bwami bw'Imana. Tugomba dusengera umuntu yumva ko Imana yo mubabarira. Kandi Bibiliya ivuga ngo kwihana no guheba. Cugenda uhebe, ureke ibintu bigende neza. Yesu abahezagire. Tugomba duce dusaba umwongere wa mbere w'ishengero abasengere. Mushishikare kuza. Tutarasenga tubonye bene data bari mu mahanga bariko badukurikirana, bari i Nairobi, bari mu Bufaransa, bari muri Togo, bari Dubai. Bavuze ngo nihagera gusenga tubamenyeshe. Tugira dusengere rero abantu bihanye. Nawe ukaba uri kuradukurikira, uri kuratwumva, ca bugufi Imana igusangaho, kandi iraza kuguharira kuko ubasha bw'Imana no kuboko kw'Imana gushika kure. Ngwino mwese n'abari hanze mupfume mupfuka mu mirongo iri mu ngoro y'Imana. Mwegere aha ku ngoro y'Imana, n'abari hanze mwegere aha ku ngoro y'Imana. Tugira dusenga Imana, dusenga Imana, Imana yo mu ijuru niyo izi byose. Mwami Imana data wa twese, haleluya, haleluya. Uri data wa twese, kandi icubahiro cawe gikwiye isi yose. Dawidi yari yarakumenye, aravuga ngo urazi iyicara ryanje niva hasi ryanje, umenyera kure ivyo niyumvira, n'ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Iri jambo Mwami ntirije kubusa, hari impamvu watumye iri jambo. Waramenye Mose n'abo bavukana, waramenye Kayini n'Abeli, agasanga babyara bagoye. Inoho kuki tweho Mana data
ishari n'ibibi. Mana tabara abantu bawe baciye bugufi, tabara abantu bawe bapfukamye, tabara abantu bawe mwami wanjye wagendere mw'izina rya Yesu Kristo. Amaso ya Yesu ameze uhereye mu bihinduke, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu nyonga z'Imana. Abantu bararushe barabura uko babigira, abantu bararushe barabura uko babigira, kubera imitima yabo irimwo umururazi. Bagenda biyumvira ibitari byo, ariko ibyo biyumvira ntibishobora gushoboka, kuko uri Imana y'imbabazi, uri Imana ibanguranya, uri Imana idaca urwampuzi, uri Imana ikunda abantu bose. Girira imbabazi abantu bawe, turagushimiye ko wumvise iri jambo. Wongere ugirire imbabazi abantu bawe, bahezagire, ikiganza c'Imana kibabeko, nuko tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana ko ari we wakoranije ishengero ryawe, ukaba urigaburiye amajambo yawe yo kurifasha muri uru rugendo ruja mw'ijuru. None rero Mwami mwiza, abamaze kuza imbere yawe bumvise ko batsinzwe, baraciye bugufi, baraje gusaba imbabazi, baraje gusaba amaraso, baraje gusaba kwezwa. Turabasengeye, tubasabira, Mana ubaharire, imbabazi z'Imana zibabeko, amaraso ya Yesu abeze abatunganye, baboneka imbere y'Imana batagira ico bagawa, baboneka imbere yawe batagira ikibazo ico barega imbere yawe. Ibyo babarega byose, ibyo babagayeko byose ubibababarire Mana. Urakoze kubahanaje, urakoze kubababariye, urakoze kubejeje. Ni mw'izina ryawe Yesu Kristo tubasengeye, amen. Dusengere abagwaye, muhagurukire aho nyene muri, muhagurukane kwizera. Mana basanga aho muri, bivuga mu gusenga bifatanije no kwizera bizovyutsa umugwayi. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye ko ariwe wakoranije abantu bangana gutya, kandi isaha gusa ni mu mihingo yose mu mpande zose z'isi kugira ngo batabare. Ndagushima yuko abamvise baremerewe n'ivyaha, abumvise ijambo ry'Imana ryabakozeko, bakumva bo kwiyamburisha n'ibindi vyose wanka, bamaze guca bugufi kandi wabahariye. Kandi Mwami, cagihe bavuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe n'abaruhure, n'ingwara n'indi mitwaro vyarimwo, none abene data bahagurukanye ukwizera, kuko bazi yuko atakikunanira. Uri Imana ishobora vyose, uvuze ngo muntu nakire ubwo nyene biraba. Iyi mitwaro nidohoke, abari hagati yacu bagwaye ubushobozi bw'Imana bwururuke, bwimura ingwara zabo zibavemwo, bagira amagara meza Mwami, bazogushingira inayo yuko bakivyeho batabaye. N'iyindi mitwaro yose nidohoke mw'izina rya Yesu. Umuntu wese yahagurukanye ukwizera, ukwizera ntigutetereza, ntabakwizigiye yigeze amaramara, ariko abantu bose baguhanze amaso bagiye babona ikiganza c'Imana kibatabara. Urakoze Mwami, iyi mitwaro niveho. Uyu muntu Mwami agomba gutabarwa umushikeko, uyu muntu afise ikibazo gitembagare. Abantu bawe Mwami bahagurukanye ukwizera, bagende bishuwe, batahe banezerewe, babone yuko bafise Imana yumva kandi yishura kandi yitwararika ivyabo. Urakoze, turagushimiye ko batabaye, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu, amen. Mwese bibabere nk'uko mubyizeye, kandi namwe mwumvise aya majambo, Data wa twese wo mw'ijuru abahezagira.